ejo kuwa mbere intumwa idasanzwe y'Amerika Perezida ari muri Sudani yasabye ko intambara ihagarara. Perezida yahuye na Abdirahman Abdullahi n'abandi bayobozi muri Port Sudan ku nkombe y'inyanja itukura. Ejo kuwa mbere kandi Uburusiya bwahagaritse icyemezo cya ONU gihamagarira guhagarika intambara muri Sudani hagati y'abajenerali bahanganye no gutanga imfashanyo y'ubutabazi ku mabiliyoni y'abayikeneye cyane. Uyu munsi kuwa kabiri Minisitiri w'Intebe wa Tanzania yitabiriye umuhango wo kwibuka abantu bapfiriye ku nyubako yaguye mu murwa mukuru Dar es Salaam igahitana 16. Ibikorwa by'ubutabazi birakomeje ku bandi bakiri munsi ibisigazwa by'iyo nzu. Komisiyo y'amatora muri Somaliland yavuze ko Abdirahman Mohamed Abdullahi Utavuga Rumwe n'ubutegetsi ari watsinze amatora aheruka, aho yegukanye amajwi hafi 68% mu gihe Perezida uriho ubu Muse Bihi yabonye hafi 35%. Impuguke zo muri Tunisia ziravuga ko amavuta y'imyelayo azazamuka 55% uyu mwaka nyuma y'igihembwe cy'ihinga gishize cyaciye agahigo ku kwinjiza miliyari imwe y'amadolari na miliyoni 65 z'amadolari, ibyatewe n'uko ibiciro byazamuka hose ku isi.